yiwe aragira ahashatse gushika mu buzima kuko uramaze kujya kurondera umuntu akakugarako intambamyi za mbere kumuririmbyi ari we wese turetse abarimba gospel ni uburyo bwo kugira usohora irya ndirimbo uburyo mvuze uburyo nshatse kuvuga ama finance canke amahera mu buryo bwumvikana ngo vyari bigoye ngo umudiho hapo ntibawakira mu maeglise ntibavyakira neza bavuga ngo ni ibintu byaba bimeze ukuntu nyene voilà ego ubundi bavuze ivyaduka je nk'ubu nuko tutahuye n'abantu bavuga ngo ivyaduka burya nta kintu nakemwe kitari cyaduka ibintu byose byaje twajya tubisanga ngaha n'izi telefone dukoresha n'ivyaduka myaka myinshi kagenda kenshi nkigera do pretender sinarinze uko ibintu bikora kenshi narapogwe nkahora kuko atakintu nabona nokora kiruta gusa kwicara nkahora nari mu mwijima mwishi ntabona iyomva ntabona iyonja maji ya kera menshi mabi yambwira ngo dogo ngoja ubona yenuriye kubi garuta duzanga je wendi doja sinkiri muto mu mpwemu ama general in the kingdom ndazo ko tubaho home devas azenda mutera amabomb Yes bakunzi ba Flip GTV turongeye kubaramutsa abariko baradukurikirana bari mu gihugu abari hanze y'igihugu tubabwira tuti big up sana turabakunda twongera tubahereza nikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi so ni MP promoter behind camera cyari kuri camera muratsi kuri MC Blizo +257 uno munsi tubafitiye artist tubafitiye umuririmbyi muri gospel nkuko benshi amazimisi babidusaba uti turakeneye abaririmbyi ku mpande zose abo muri secular abo muri gospel so nibaza ko atorinda kandi kuyivuga ni Fullife ndakuramukije bro yambo cyane meze neza cyane gose turabona urashajije kabisa usa neza kumburengera navyo nyene biri mu mpano mufise bon no vuga ko biri mu mpano dufise uko dusanzwe turi n'abastiliste turambika abandi bantu apare ko batwiyambika aha kwanza nibagiye uyu n'umustiliste w'umuji cyane cyane mu kwambika aba artist nukuri aba styliste mwese nimwubaho aho muri na cyane cyane kwanza naje ndavyibutse yuko nyene nagukoreye umuti kwa Fullife yarankoreye umuti aranyambika neza udupantaro tumeze neza ibirato udushati karibu ni kwa Fullife ego muri Kingdom Boy Shop karibu tuzobakira none kumengo mu mazimisi mengo ni muri ko muraboneka nyene na cyane ko abafanzi bari babakumbuye mukaba mubahaye audio ariko nimubahereze amasanamu mbe ni kubereka kwanza iryo kosa bamazimisi yatubwira ati twebwe ari umuririmbyi yaduhaye audio ariko ntaduha amasanamu mbe bimeze gute mu bisanzwe rijya nirabikosa uko indirimbo ravyo ugiye kuri YouTube karaba imaze iminsi 5 nyambatari 6 gutyo donc ni nkindwi dufata indwi hama clip ishobora kubirikira kogwa ntawo bimenye cyangwa ugasanga ntayo ari nyene uko nyene cyanye ko barakabanga nyene sino kucanishura ngaha ngo bimeze gutya bya clip tuvyihoze reka tubishire muri inbox bigarukira nyene sinoshima kubivugira peut-être bizoza clip canke ntizi mugabe indirimbo gusa nirasere ko yabashikiriye tu bakunze ba Flip GTV murumva rero yuko ibikorwa biriho indirimbo ziriho nubwo amasanamu mutarayaronka ariko maybe ariho ahari rero urumva abafanzi bayitege vuba bon nagumye ndakubwira ati sinishimye kubivugira ngaha mugabo baguma no kwiteganya imisi yose bambana kwitega uko nigana yose ravuga ati ndaduze mu ijuru ntimuze umusini zanshobora kozirako nanje ndabashiza aho hantu baguma no kwitega none Fullife urakunze gukora indirimbo ariko ukunda ko indirimbo nziza nka surprise nyene zikaza zitunguranye ugasanga n'imisi yo guteguza abantu ibaye mike be ni kubera iki ivyo bintu mu bihitamo mu bisanzwe jewe ndakunda simenyegwe nkuko nanjye ntakunda kumenyera abantu ndakunda umuntu ndamu ikintu
atabashije kurindira umwanya muremure kuko urindira umwanya muremure usanga abana bivuyemo. Rero ndakunda gusirprena abantu kuko naratahuye deke umuntu gumye umwereka ibintu umwemerera ibintu umusezeranira ibintu haragira igihe aruha haragira intege zigaciye afata n'umuntu kuva yanyemereye ibintu ko bitaza. Bon je cyamvuga ati ndafite strategy nzokoresha ndayizi nuko nyene je mbuje niko sanzwe nkora mu bisanzwe. Niyo mikorere yawe ya Fullife urafise indirimbo nyinshi urafise ndamufise Connection dacika thanks n'izindi ngira n'abafanzi barazizi. Mu ndirimbo office ni indirimbo nke tutosanga ari ama featuring ama collab. Mbe ni kuri kudakunda gukora collab n'abandi baririmba? Ubusanzwe je sindakora collab kuva ntangura kuririmba. Na collab izabandi baraza kukurondera ukagenda. So kuvuga ko batandondera barandondera mugabo umuntu wese sinzi ko umaze kubona umuntu wese aragira plan yiwe aragira ahashatse gushika mu buzima kuko uramaze kujya kurondera umuntu akakugarako. Bariho umaze kujya kurondera umuntu akakugarako uca wigituma yakugaye kwama ugaca ugikorera ko kuburyo nawe widuza zishaka kuduga ndugiye ku muntu shaka kwiduza jenyene shaka kuduga ari jenyene natse uvuga ngo inguvu zanye zamudugije ujya muntu cyo navyo ndakeneye kwanza gukora uko umuntu wese yararongitswe ku isi umuntu wese afite capacity nimba ubabona ushobora kwandika indirimbo kayihezoka uvuga Kristo begare ko nibindi biri nyuma uzobishobora begare ko naho utarashika ubu uzohashika muri GGC kwanza murabaririmbyi benshi na cyane hari abantu bakomeza kutubwira ati muri GGC yo Fullife hariho GN hariho Lanji hariho Noraske n'abandi tutarinze kuvuga ariko ni gake tuzosanga Fullife ariko ara featuring abandi baririmbyi ngo bakorane nawe mu ndirimbo ziwe ariko turumva ko wewe usanzwe ufise kalenda ukorera ko ufise map ya ukumbure warashaka kubanza kwishikana ku yindi ntambwe kumbure bose kuvuga ko ntazokorana nabo nagumye ndakubwira ati umuntu wese arafise ingene ategura ibintu hama akabishikiriza abantu kuko ibintu abo tubihani bamwe kandi abantu turi kumwe muri GG Sound turamaze gukora indirimbo kandi bon ibaza ko atari imwe canke zibiri kandi n'izindi ziracaza sinanse kandi ko ntazorondera umuntu nzomurondera uko umuntu agwa no wundi mugabo nibaza nyene ko igihe kitaragira nyene ego mba bisigura ko igihe kitaragera kiba kitaragera kigeze nyene se bakunzi ba Flip GTV murumva rero ko abaririmbyi bariho impano ziriho n'uburyo turazi ko butabuze ariko hakenewe kwanza kumva ko hageze ko collab zibashikira collab zibashwaramo. Fullife nizihe ntambamye zimaze kugushikira mu muziki wa gospel kuva utangura umuziki wa gospel? Bon intambamye ni nyinshi mugabo gusa ndushima kuvuga intambamye hago turisunga kuri vyiza kugira tubashe kubandanya. Intambamye za mbere ku muririmbyi ari wese turetse abarimba gospel ni uburyo bwo kugira usohora irya ndirimbo uburyo mvuze uburyo nshatse kuvuga ama finance canke amahera mu buryo bwumvikana. Ico nico kintu cyambere gikunda kwanza kubera intambamye umuntu ari wese kugira aje muri studio hama umwanya ukuntu witanga ukuntu nyene ubikorera ko kugira ubyare kijya gikorwa nyene kimwe mugabo ni gikorwa kimwe mugabo gisaba inguvu nyinshi gisaba effort nyinshi gisaba kwitanga kwinshi kugira kijya kintu kize kimeze ko kimeze. Ego inamabye nizibura sinoshima kuzitondagura imwe ku yindi mugabo zirahari kweri ego uramaze kuja kuririmba ahantu wahawe nk'ubutumire ariko uburyo ugaragajemo impano yawe ya rap ugasanga biratsitaje abakozi b'Imana. Mu bisanzwe ivyo sinje sinabitambukiramwo gusa narumvise bavuga ngo kera ngo vyari bigoye ngo umudiho hapo ntibawakira mu maeglise ntibavyakira neza bavuga ngo ni ibintu byaba bimeze ukuntu nyene voilà ego ubundi bavuze ivyaduka je nk'ubu nuko tutahuye n'abantu bavuga ngo ivyaduka burya nta kintu nakemwe kitari cyaduka ibintu byose twaje tubisanga ngaha n'izi telefone dukoresha n'ivyaduka hariho n'ivyazanye n'abazungu voilà byose n'ivyaduka ibintu byose tuko turabona ubu si ibintu byari bihari ibintu byose byarashizweho byarazanye umva n'ivyaduka
byazanye n'abantu rero niyo hari izindi ngabire zitaraza nk'iyo ngabire ya hap muri gospel yoba iserutse ubuvuba ku bantu bamwe batarayibona mugabo yahozeho kuko ni indi sorte yo kuririmba mwijuru bararirimba gusa style baba bararirimba mwe n'ubu bariko kubana umuntu ukuna koza ateraje imbere atera ya million atera gwiza ibintu rero niyo style yaraje kandi abantu bataza kuyakira uko nyene je sinibaza je iyo ntara niturigira duhura muga gusa ndibaza ko abambere babitanguye maybe barahuye n'izo namba bwaje ntizirane sinda facing ivyo bibazo bisubira kutarabicamwe Fullife urafise indirimbo zifise amasanamu meza amasanamu yawe ukunda kuyakorera he jewe producteur dukorana ni Ofarsi ego niwe mukorana umu director dukorana amasanamu ego asa neza kujya urumva ko ari ibintu vyiza Fullife mu ndirimbo ufise niyo ndirimbo imaze gutwara uburyo bwinshi indirimbo imaze kuntwara uburyo bwinshi ni igenda ndirimbo ndamufise imaze kuntwara uburyo bwinshi ego ndamufise uburyo bwinshi ariko nakabanga cyanye navyo woshima nyene kwibwira abantu cyantwaye uburyo bungano ku sinshimye kubivugira aha weekend tuzobivugana je nawe ndose Fullife hariho abaririmbyi y'abanyamahanga abaririmbyi nabo nyene basanzwe bakurikirana n'umuziki w'u Burundi kandi bakaba bashingira n'intahe bamwe mu baririmbyi kandi nawe urimo n'abahe baririmbyi kumbure utegekanya kuzokorana nabo ibikorwa by'umuziki igikorwa cyacu igikorwa kirekire kandi gisaba uburyo sivyo umuziki gishatse kuvuga en general umuziki usaba uburyo umuziki urashobora gupanga ibyo ushaka mugabo hakaza ibindi bintu bikaguhindurira ko programme rero mugabo umuntu wese yamafise ivyizigiro yamafise ahantu ashaka kugera yamafise abantu ashaka guhura nabo bariho mugabo nk'ubu sinacavuga ngo ndakeneye uyu ndakeneye mugabo bariho ego no mu Burundi mugabo bariho arabadukudira imbere aba legend nyene baki bariho abantu badukuriye ari abantu batanga gukora iki gikorwa bariho mugabo ntiharaganye ko dukorana tuzokorana mugabo bikunze ego baravuga ko abaririmbyi bubu batitwararika indirimbo za kera z'abakurambere z'abapolinaire n'abandi niyo ndirimbo ya Apollinaire wewe uzi ku mutwe ndetse wanakunze ndayiririmba urashaka kwivuga title gusa yonyene ndakunda ijya ndirimbo yo ivuga ngo namanangara namanangara iyo mubonye umva yamatangara imana umva yibona ukundi kuntu umunsi ku munsi imana ntimenyerwa mu bisanzwe imana yibonye no munsi ejo ashobora kweka mu bundi bwiza ejo kweka mu bundi bwiza iguhinduka cyo tuma n'ibinyabugingo mu ijuru byama byunamuka bivuga ati imana uruwero Fullife hariho amajambo amwe akunda gutuma abantu biyumvira ukuntu barakunze kuvuga ko ngo Kristo Yesu canke Imana uko iri uno munsi nejo nikwiri ngo niko izokwama ariko uvuze ko Imana no munsi cyo kwibona uko ejo ukayibona kujya ejo ukayibona uko urumva ko iguma iba shasha canke ufite umuntu avuze ngo Imana ngo uko yarejo niko iri nubu reka ndagatange ko muco ngira baragatawe ko tariko mubisanzwe bajya babashatse kuvuga ndabizi ko turaga wowe umva we yarakavuze umuntu aragatawe ukundi urumva aho yashatse kuvuga ati uko warejo ni kuri ubu kandi ukuri ubu niko uzoba ejo hazoza yashatse kuvuga yuko Imana idahindagurika Imana yamara Imana misi yose sivyo hama twe nazo tuvuze yuko Imana yama ubwiza bwayo butigira buhinduka buguma bwiyongera niko biri mu bisanzwe nshatse kuvuga ubwiza gute urashobora kuba par exemple ukeneye amafaranga ukazubona Imana irakunukiye umuntu aragwaye amafaranga ubwo n'ubwiza bw'Imana bibonyemwo urabonye ubwiza bw'Imana muri ako karere k'amafaranga sivyo hama ikindi gihe ugakenera nko kuja nko guhura n'umuntu warukumbuye cyane
ukazora wa muntu murahuye nyene bya vrai naho n'Imana irakwishyure mundi bwiza ukazomva wari kurarondera par exemple nka bourse bikugoye Imana iravyoroheje Kenyo ziroroshe ubwo aho ni Imana kandi yakwishyura kandi mundi bwiza donc Imana ubwiza bwayo bugenda buringura donc mu kintu we ahugeze wowe ahugeza mu kwitahura cyangwa mu kwimenya niyo bwiza bwayo bugenda burakwiyereka bugenda burakwishurira umva bisigura ko Imana ubwize bwayo ntibuserangurika ntibuharuri kujya kuntu ushobora kwibaza kuzi Imana wamaze kwitahura voilà nico cyumvira ashatse kukubwira Fullife wakiriye agakiza ryari je nakiriye agakiza muri 2000 combien c'était en 2012 mengo 2012 ego niho wavuka ubwa kabiri urumva ko wafata ino nzira y'agakiza ego none byavuye kuki mbega yo bari nk'umuntu iyo bakubwiye ati Fullife reka tugire dukizwe kumwe mu gakiza hari ibi ufite umuntu ukuntu yakira agakiza canke ukuntu ahinduka biri mu ijambo ry'Imana jewe narimatanije n'umuhamagaro w'umukozi w'Imana Pastor Patrick Ndakomana ndanamushimire cyane n'umuvyeyi wanje kandi akaba ari n'umwungere mukuru wa GGC uyo maze kwimatanya nawe ariko arigisha inkuru nziza ndayumva kujyanye no kwijambo ry'Imana rivuga inkuru zamaze kuyumva ndizera mutima wanje hama ndatura mbona agakiza urizera ndatura hama mbona agakiza uko muri Rome mu Baroma igice c'10 kumanuka haravuga ngo umutima ni umuntu yizeresha amaze kumva inkuru nziza kame ntushobora kwizera to ikintu tumvise inkuru ziyavuzwe umutima uca wizera hama amatwi niyo yumva inkuru nziza mu mutima ukizera hama ukaturisha kanwa kwawe yuko Yesu ari umwami n'umukiza Imana yamuzuye mu kuyumva bapfuye ukemera ko ari umwami mu bugingo bwawe hama ukaburonsa agakiza ico cyarabaye ivyo byabaye rero muri 2012 kuri gihe ku buzima bwanje Fullife urasoma ijambo ry'Imana yego tubwiye definition yo kwizera yego ukwizera nyene ukwizera kurya Bible ivuga yego ukwizera icyo aricyo yego ukwizera no kumenya ivyizigirwa dakekeranye no kumenya donc par exemple nk'ubu turavuze kwizera ni iki nk'ubu wowe ndakubwiye ati Yesu yarigeze kuba ku isi arakiza abantu arakora ibitangaza wowe utavyizeye ntiwizeye umva ukwizera no kumenya ibitaboneka canke ibintu bidahari canke ibintu tutarigira tubona ukizera ko biriho ko bishobora kwambara umubiri wala ko bihari ukizera ko bihari utarabibonesha n'amaso yawe ukavyizera ivyo bintu maze kuvyizera niho ubucisi uwizera utaravyizera ivyo bintu by'ukuri ntuburizera Jecha numva sens ugomba kubijyana mu gihe udashobora kwizera icyo ubona wizeresha umutima wawe ko gishobora kubaho urumva aho ntushobora kwizera ntushobora kumenya ko icyo kintu wizeye gishobora kubaho kikambara umubiri byo nibyo ukunda niwo kwizera icyo utarabona niwo uvuga ngo urizera kandi utizeye ibyo utarabona ijambo ry'Imana rivuga ngo warahiriwe ngo abizeye ibi bintu batabibonesha amaso urumva abantu rero twebwe bizeye bijya byose kujya kubaho kwa Yesu nga ku isi tutabibonesheje amaso yacu ariko tukizera ko ibyo bintu vyabaye tukizera ko ibyo bintu bihari Fullife barakunda gutanga ama challenge ku baraperi cyane hariho challenge igeze kuza igihe kimwe yatanzwe n'umuraperi Naintif atanga challenge yiswe ikiri ku mutima na cyane hariho abaririmbyi bo muri gospel bayakiriye barayikorera ko kandi nibaze ko no mu bantu bashoboye kuronka iyo challenge nawe wigeze kubamo mbega niko ki iyo challenge hariho abaririmbyi bamwe batigeze bayikorera ko ndi mu batayikoze ko cyane nakoze mu bisanzwe kandi si ukuvuga ngo sinobishoboye nari kubishora mugana ntayo nakoze kuko nitugendeshwa n'ibiboneka tugendeshwa n'ibitaboneka si ikintu cyacho cyose umuntu akwiye kwiyemplikamo namvise nyene
kata macinga nyene jewe umbo kirakihoze yego none hariho n'indirimbo dushobora guhuza abaririmbyi bo muri Sekira n'abaririmbyi ba gospel yego mbega wewe mbega hamwe hoboneka nko muririmbyi akurondera muri Sekira akavuga ati je nyine ko dukorana Fullife yego nubwo yomereza amategeko ameze gute akambwira ati dukore message imeze gute no vyemera wowe ntabyo wokwemera ko mukorana n'uyo muririmbyi aho deja no banamaze kumugira ko influence no banamaze kumugira ko impartation kuko amaze deja kwemera ko twokorana akemera n'amategeko no muha deja yo yamaze guca bugufi kubw'inkuru nziza kinanje no twokorana nubwo hozo ari wese mugabo tuvuga Kristo sawa turakora kuba kunze kuvuga ko umucyo n'umwijima bitajana umucyo niwo utegerezwa kuja hejuru y'umwiza kuko ikinyoma naho cyo mari imyaka igihumbi kiguma ari kinyoma kiguma cyitwa ikinyoma umucyo uje nyene uraka rero jewe haje umuntu wese nubwo bakora Sekira mugabo tugakora gospel tukavuga Kristo I'm ready umva wowe ni sawa nditeguye cyane yego kweri niyo business turimo nizo business turimo bisanzwe nazi ni business turimo Fullife yeah warutse gusohora indirimbo thanks ni thanks ego n'abantu benshi barayikunze baravuga tuti indirimbo irakoze neza yanditse neza ndetse na message ni nziza mbega thanks nihe message nyakuri wagombye guhereza abantu thanks irimo message nini cyane aho kajambo thanks nakunda kubivuga ijambo thanks ijambo ritoya risana courage urumva n'utujambo two kwankuraje umuntu mugabo duteke ibintu byinshi thanks rero irimo ibintu byinshi irimo gushima irimo kurokonesa icyumwami Yesu yakoze irimo kurokonesa ubukuru canke uburemere bw'icyo Yesu yabarakoze ku bugingo bwanje thanks ndibuka ibintu byinshi mugabo verse ndisunga verse iri muri Yesaya igice c'9 umurongo wa 2 haravuga ngo reka ndasome gatore sineba ni TikTok ngaza gatangorana oya nta kibazo na cyane cyane kwanza n'abafanzi ari bavuga ati babasani bacu iki niki ndumva ko iyi mirongo Yesaya igice c'9 umurongo wa 2 haravuga ngo abantu bagenderamo mwiza babonye umuco mwinshi urumva ngo abantu bagenderamo mwiza babonye umuco mwinshi ngo ababa mu gihugu c'igitutu c'urupfu nibo bakiwe n'umuco urumva ibi byose byabaye ryari igihe Yesu hasi aravuga ngo bijya byo ngo kumwana tuvukiye ngo hazovuka umwana w'umuhungu ngo muze mwite Yesu ngo ubutware buzoba ku bitugu byiwe bisigura ko hari haje ubuzima ku isi mugabo abantu benshi ntibabimenye rero jewe kuba nanditse thanks ni bifatanye n'ikintu Yesu yakoze mu bugingo bwanje birafatanye naho nakuwe birafatanye n'ahantu nakuwe n'ahandi nimuriwe thanks n'akajambo gatoya muga gateke ibintu byinshi urumva ko twaronse umuco twaronse ubundi buzima twaronse kundi kubaho kuri inosi nico gituma nabaje kwandika thanks n'ubu sindaheze ndacandika izindi zo gushima mugabo niyo thanks yabaye irazava cha numva rero ko wewe igitabo cha Zaburi ari igitabo ukunda gusoma sana Fullife Zaburi ni igitabo kirimo message zo gushima nyinshi cyane Fullife ufise indirimbo zingana gute jewe mfise ngo ni nyinshi cyane si nyinshi bro si nyinshi ahubwo ndacakora cyane ndacyatangura ndi nko mu ntango niko novyita sorry mfise indirimbo 8 nyamba atari 9 nimba ko ari nyinshi uko nawe ziko ziragucanga indirimbo 8 ego indirimbo witi ego amasanamu angana gute mu video maze gukora video zibiri bro ndamufise niranje imbere ndamufise nkaba mfise na singa kera ni zitatu na mpiri aha nimba ko ari wazibaje mfise zitatu kwanza Fullife ego tugomba tugusaba duhaga freestyle ego freestyle sinka kera urumva ko abafanzi ari benshi kandi ndirimbo barayikunze cyane ego
apfutse iwacu dusenga tuvuga Yesu duhenda henda myaka myinshi kagenda kenshi nkigera do pretenda sinarinze uko ibintu bikora kenshi narapogwe canka hora kuko atakintu nabona nokora kiruta gusa kwicara nkahora nari mu mwijima mwishi ntabona iyomva ntabona iyonja maji ya kera menshi mabi yambwira ngo dogo ngoja ubona yenuriye kubi garuta duzanga jewe ndi doja sinkiri muto mu mpwemu ama general in the kingdom ndazuko tubaho home deva zaze ndamutera amabomb sinkiri wa mupeti yakubitwa hasi nikije cyose havuze ijambo ndajakira nkarikora nkiyumva ndi cool jemba yoko bwo buntu siko bw'umwana w'umuntu mwema munuzuye ibintu bigatuma jemba uko ndi kuntu erega byarahindutse witwaga muto ubu yarakuze fise ubuzima je nacyo mbuze uko niko data yabivuze yo yes abakozi ba Fullife TV murumva ko rero impano zitesa jewe ndakunda gospel ndakunda gospel na cyane abaririmbye ba gospel vraiment aho bari hose bubahwe kuko nabantu bafise urukundo kandi bakundana hagati yanyu na cyane ko message munaririmba muvuga ati urukundo nigo ruza imbere rukubaka byose mu gihe atarukundo sinibaza ko Fullife yoririmba indirimbo Fullife mu gihe atarukundo wajya kubona na producteur nivyo kunda urukundo nkunda abantu wajya kubona na director urukundo nkunda abantu b'Imana Fullife turatanga uyu mwaka wa 2022 turacyari mu ntango mbega nizihe projet office muri uno mwaka fise projet nyinshi ndafise projet zishika kuri 5 ziko zirakogwa ziri anko z'indirimbo mbega abafanzi nta ma concert bitegure muri 2020 kweri no mwaka concert zitegerezwa muri juillet rero concert gita kwitoraguza urumva ko utangiye no kuzivuga zitaraba muga twitege ko uyu mwaka ibikorwa biro byinshi cyane abafanzi bacu baguma no kwitega kwinshi kudagabanije yego twitege ko n'amakolabo yariho amakolabo tuzababwira tuzabamenyesha muzotumenyesha vuba so bakunzi ba Fullife TV murumva ko ikiganiro cyaryoshe ibintu bimeze neza yari Fullife nkuko muyibona bro reka tugushimire kwanza nanje ndabashimiye Fullife TV n'abafanzi badukurikirana hirya no hino kandi ndabashimiye nyene bivuye ku mutima yego so bakunzi ba Fullife TV shishikara mukurikirana ibiganiro byacu mugire subscribe mugire like mugire share na cyane ku bantu bifuza ko bino biganiro bibashikira ku mwanya murazi ko twebwe dukoresha umwanya arico kivugo cha Fullife TV ciao turabakunda sana thank you